abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mukije nshuti mugenzi muguzana ikiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rodasman Akiza ndagutunganiriza. Mwigano cuno munsi mugenzanje Gina Sasagare aganira na Oscar Ndwarugira aho baganira kwijwi ry'ubuhanuzi. Reka tubatege yombi. Oscar ndabaramukije. Ndabaramukije kandi ndaramukije n'abariko baradukurikirana. Turabahaye ikaze kandi turabashimiye ko mwongeye gusubira kwemera kugira ngo muze gusangiza abatwumviriza abakunzi b'ibiganiro byacu ku byumviro bitari bike mumaze guterera n'uyu munsi, kandi mubandanye muterere muri kino kiganiro aho tugiye kuganira ku bijanye n'ijwi ry'ubuhanuzi. Ni imvugo, ni ijambo rimenyerewe cyane cyane ku bantu bafise ukwizera gushimikiye ku Mana ivuga, ariko kandi n'abani ijambo kumbure rishobora kuba ritanatahuritse kuri benshi. Ega mu ntango twovuga tuti ijwi ry'ubuhanuzi umuntu yorisobanurira gute umuntu adasanzwe arifise ko byinshi riziko. Reka mpere ku co wavuze ko ari imvugo imenyerewe mu bakristo, kubera yuko abakristo iyo dusomye mu ijambo ry'Imana igitabo ca Bibiliya tubona ubuhanuzi canke abahanuzi baravugwa cyane muri ico gitabo, uhereye mu itanguriro kuduga gushika vyahishuriwe Yohana. Ni imvugo irimwo turafise aho tuyikura, no kuvuga uravye ibice vya mbere by'igitabo ca Bibiliya turabona Imana ivugisha abantu toranya bakagira ico babwiye abandi kw'izina ry'Imana canke ku ruhande rw'Imana. Ijwi ry'ubuhanuzi ni imvugo canke ijambo rivugwa n'umuntu mugakarivuga arihawe n'Imana kandi kubw'Imana. No buryo Imana ikoresha mu kuganira n'abantu bayo canke mu kuvugana n'abantu bayo. Kenshi vyagaragara iyo abantu bagiye bakora ibinyuranye n'icimana igomba. Iryo jwi ryaragaruka kugira ngo ribagarure bashobore kuja ku murongo Imana yifuza. Usomye muri Bibiliya harageze n'igihe haba abantu bitwa abahanuzi banditse n'ibitabo byinshi Imana yahagurukije bagakorana n'abami n'abaherezi. Bafise uruhara rero rwo kwereka abantu icimana ishaka. Iyo hari ibintu bitariko bigenda neza nibo bahanura abami, kandi bakorana n'abaherezi kubabwira icimana ishaka. N'abantu rero bashobora kubona ivy'imbere, bakabona ibiriko biraba, hanyuma bakavuga batanga umurongo uko abantu bakwiye kugenda. Ni ijwi riza riremesha, ni ijwi riza rihanura, ni ijwi riza ritera intege kandi risobanura ibintu kubijanye n'icimana yifuza. Uno munsi aho turi iryo jwi ririho kandi rirakora, rikaza rishitsa ivyo Imana yagiye ihishura mu ijambo ryayo, kubera yuko Imana yagiye ivuga ihishura yigisha. Uravye rero ivyo yagiye ikora n'ivyo yagiye yigisha vyose vyaciye bihurira mu ijambo ryayo, ariryo twita Bibiliya uno munsi. Iryo jambo iyo rije uno munsi rero riza rishitsa ivyo biri muri Bibiliya. Ico nyene muvuze nico naringiye kubabaza, mbega none muri kino gihe turimwo iryo curi racumvikana ariko murabivuze riracyariho, ahubwo ndeka nce mpindura rero mvuge nti ko ririho riracumvikwa. Ko ryumvigwa canke ritumvigwa kugira ibiharuro ngo umuntu abimenye vyogorana, mugabo nibaza yuko ko ririho rirumvigwa. Hari abaryumvira kandi niko vyamye kuva na kera. N'Abisirayeli hari abatumvira iryo jwi. Turafise inkuru nyinshi dusoma muri Bibiliya, abami bamwe batashobora kumva ijwi ry'ubuhanuzi kandi ryabashitseko bagaca bakora ibinyuranye mu gico bikora inkurikizi zabambi kuko Imana yarabahana. None munsi rero iryo jwi riravuga, hari abashitamwo kuryumviriza no kuryumvira, hakaba n'abandi babifata nk'ibisanzwe ntibaryumvire. Rero hari ibintu bibashikira nabo nyene. Nibaza rero ko umuntu yovuga ko ku vy'ukuri n'ivyo bibiri bihari. Hari abahitamwo kuryumvira, abaryumviye rirabafasha rikabarongora, hari abataryumvira hanyuma bakagira ibibazo. Ariko kandi no kubaho riracumvikana. Ririho kandi rirumvikana, kandi niko ijambo ry'Imana ribivuga. Usomye mu vyakozwe n'intumwa
Bibiliya irasobanura neza aho umwanditsi agaruka ku bizoba, agaruka ku vy'umuhanuzi Yoweri yari yaravuze ko Imana izosuka mpwemu yera ku bantu, hanyuma abantu bakavugishwa. No kuvuga rero abantu baravugishwa, kandi nibaza yuko ishengero kuva ritanguye iyo ngabire canke iryo jwi ryamye rihari kugira rifashanye n'izindi ngabire canke n'ibindi bikorwa bifasha mu kubaka ishengero. Ishengero no musi riracariho kandi rirabandanya, bisigura ko iryo jwi no musi rikihari kandi riravuga, rirumvikana, kandi hari abaryumvira. Mugabo ntitwoharira ko hari n'abataryumvira. Yego. Turiko turavuga ko muri iki gice ca mbere tugomba gushimikira ku bijanye no kuraba irijwi, tugize amahirwe yo kumva nkuko mubivuze ko rikihari riracavuga kandi hari abaryumvira kumbure n'abataryumvira. Ariko iki kiganiro twavuze tuti igice ca mbere dushimikiye ku kuraba uruhara canke ikibanza c'irijwi ry'ubuhanuzi mu mibereho y'abantu. Bega bifasha ibinganiki mu kubaho kw'abantu, tuvuge mbere tuti mu kubaho neza kw'abantu. Mu kubaho neza kw'abantu no kuvuga yuko mvuge nk'umukristo navuze ko dushimikiye cyane ku bakristo, mugabo ujya n'andi madini canke izindi nyigisho nabo barafise abahanuzi n'abatemera barafise abo bita abahanuzi babo bavuga amajwi bumviriza, babafasha uburyo bagenda bakora ibintu. Bigaragara rero yuko ugiye kuraba mu kibano canke uko abantu babayeho, abantu bitwa ko ari abakristo canke abantu bemera ubuhanuzi, iyo iryo jwi rivuze riba rifise intumbero nazivuze no gutera intege abantu, no gukosora abantu kugira ngo baje ku murongo mwiza. Iyo iryo jwi rivuze ukaryumvira, bigufasha kubaho kw'Imana ivyifuza. Rero nk'umuntu yitwa ko ari umukristo, nta kintu kinezera nko kubaho ubaho mu bugombe bw'Imana, uzi neza kuri kugenda mu nzira Imana ishaka, uri gukora ivyo Imana ishaka. Niwo munezero nibaza umuntu wese ashobora kugira. Rero mu kibano, mu buzima bwa misi yose, habamwe amahitamwo menshi, habamwe gufata ingingo nyinshi, habamwo ibintu vyinshi umuntu acamwo. Iyo rero umuntu abikoresheje ubwenge bwiwe akagenda ahushahusha, biraruhisha, birababaza. Mugihe iryo jwi rije ukamenya neza uti Imana iravuze. Kuko umuhanuzi mu bisanzwe uravye ko vyari biri kera, yavuga ico Imana imubwiye kuvuga. Umuntu akamenya neza ko ivyo agiye gukora ari ivy'Imana igomba ko akora. Rero muri ico gihe bizana amahoro mu mutima, umuntu akoroherwa, umuntu ntasubire kuruha kuko abazi neza ahantu ndi ni Imana ishaka komba. Ivyo niko ndakora ni Imana ishaka ko nkora. Urugendo ndimwe n'ubwo Imana igomba ko ngendamo. Umuntu aracagira amahoro, akoroherwa, agakora ibintu ameze neza. Kandi abo bantu bari muri iyo ngendo yo kumva ico Imana iriko iravuga bakakigendera, usanga baca babana neza, ikibano kikamera neza. Mugihe abantu bagenda bahushahusha, na abantu bagenda barahonyorana, umwe aca undi atega imitego hariya, kuko bose bariko barahushahusha. Ntibazi neza ico Imana igomba ko bakora n'ico igomba ko babamwo. Mugabo iyo iryo jwi rivuze abantu bakaryumvira, bituma bamererwa neza, babana neza, kandi ubuzima kanezera kububamwo. Kuko mwabivuze mu sobanuro y'ijwi ry'ubuhanuzi, birumvikana ko ari nk'icerekezo c'imbere. Imbere naho kenshi umuntu usanga atanahabona, arahiyumvira, arahifuza, mugabo ntamenye ati inzira irashe n'ucamwo niyi, ijwi rikaza nk'icerekezo. Abantu nabo mu mibereho yabo nkuko turiko turavyumva, n'umuntu yama yifuza ko ejo haba heza. Ikintu cikosa canke novuga nk'uruhombo umuntu agira iyo yirengagije ijwi, yogitahura gute kugira ngo twumve uburemere bw'iki kintu twita ijwi ry'ubuhanuzi muri kino gihe, kugira ngo abantu bumve ko birakwiriye. Iyo ridahari uruhombo rurahaba, kuko ijwi ry'ubuhanuzi numva nkuko mwabivuze, kumbura umuntu yorifata nk'icerekezo c'umuntu azi neza yaja, hanyuma n'inyungu ikaboneka kuko yamushikanye ahantu yari yifuza. Ubwo barungana iki mu gihe umuntu agirengagije? Mu gihe umuntu agirengagije ni ibibazo vyinshi umuntu acajamwo. Uvyaguye mbere harimo no kuzotakaza ubuzima bwiwe bidashira, kubera yuko ashobora guhusha intumbero y'Imana, akabaho ubuzima Imana idashaka, akabaho mu nzira zidashimisha Imana, bikazotuma abura n'ubugingo bwiwe bidashira. Rero ico ngomba kuvuga nuko nivyo kenshi ubuhanuzi buza buvuga bwerekeza ku bizoba kuri kazoza, mugabo ku vy'ukuri si ico gusa, hariho no gukosora no gusaba abantu kugaruka ku Mana. Kandi nibaza ko ari cyo kintu gikuru gose, kuko ingwano no musi dufise nuko turagomba kujana n'Imana
kuja mu nzira z'Imana no kuba mu vy'Imana ishaka kutubamwo muga tutagombye kuyumvira, tutagombye kugenda uko ibishaka. Ugaca usanga rero kenshi ubuhanuzi burashobora kuza butubwira buti iyi ngendo uri kuragenda musi nziza, kubera atari nziza rero nejo hawe hazoba habi. Rero iyo abantu batumviye ubuhanuzi, batumvijwe iry'ubuhanuzi riko rirababurira ribereka inzira bakwiye gucamwo n'ivyo bakwiye gukora, inkurikizi nuko baza kwisanga ahantu habi, baza kwisanga mu bibazo, baza kwisanga mu bintu vyinshi bibababaza. Umuntu akibaza igituma ariko arababara mu bintu arimwo, akibaza igituma ari ahantu habi atategezwa kuba, mugabo kumbure yanse kumvira ico Imana yamubwiye. Turibuka umuhanuzi Yona yanse kuja Imana imubwiye, yisanze mu nda y'imfi. Sinibaza ko hari ahantu heza hari ahantu habi, kandi ku by'ukuri yatagirirwa imbabazi biragaragara ko yari kugira ibibazo byinshi. Hariho n'abandi benshi no mu buzima rero bwa misi yose bwacu busanzwe, iyo tugararije kumvira ijwi ry'Imana, iryo jwi ry'ubuhanuzi riba rije ko rituburira, ritwerekeza iyo dukwiye kuja, tugahitamwo gukora ivy'ubugombe bwacu, tugahusha gukora ubugombe bw'Imana. Ijambo ry'Imana rirabisobanura neza ko inkurikizi zitegezwa kutubako mbi. Rero nahuza gusanga abantu benshi babayeho ubuzima bababaye kandi ari abakristo, ugasanga bafite ibibazo byinshi, barwara indwara z'imitima n'ibindi zivuye ku kwiyumvira cyane no guhangayika gose, kandi ku by'ukuri iyo bumvira ibintu byose biba byoroshe. Birashoboka ko iyo nkurikizi yova ku muntu, ku giti cy'umuntu, bigahava bihinduka nk'inkurikizi rusange mu gihe iryo jwi ritumvirwa. Ni uko nyene bigenda. Iyi si turiko nuko Imana yayubatse kandi Bibiliya avuga neza ko y'abagororotsi babaye benshi canke abarongozi babaye abantu beza bubaha Imana, igihugu kugira amahoro. Igihugu rero cuzuyemwo abantu batumvira Imana, bagenda mu nzira zabo bashatse, uca uvyumva ikibano gitezwa kuba kibi. Bimwe mu bibazo dufise no munsi nuko abantu nyene batumvira Imana, abantu bagararije Imana, inkurikizi y'icaha nayo Bibiliya itubwira ko ari urupfu. Rero abantu iyo turi mu kibano, mbere abakristo bavyumve, uko tutabwira abantu ubutumwa ngo bahinduke bumvire Imana, bagendane n'Imana, bagendere ku bugombe bw'Imana, nta kabuza tuguma tugira ibibazo. Kuko kuvyukuri umuntu atarongorwa n'Imana, umuntu atajana n'ubugombe bw'Imana, akora ukwiwe, akora ivya kameremere k'umubiri, akoreshwa na Satani. Bibiliya nayo iratubwira ibiza n'inzigo n'ishari n'ububi bwose bushoboka. Rero ijwi ry'Imana iyo riko riravuga, rivuga ati duhinduke, tuje mu nzira nziza, dukora ibintu byiza, tuba abantu beza, hanyuma dukora ivy'Imana igomba, tuba abantu bafise ivyizigiro, bazi iyo bariko baraja, dushobore kubaho dutahura neza igituma turiho, duca tugira kibano kibi kirimwo ivyago vyinshi, kirimwo ibibi vyinshi. Rero iyo abantu batumviye ku vy'ukuri ico Imana iriko iravuga ngo bumve impanuro, ijwi ry'ubuhanuzi riko rirazana nico riko rirababwira, birumvikana ko bica bigenda bigatuma ikibano kiba kibi, cononekara, kubera yuko abo bantu tuguma tubana. Imana ntiyashimye ko dukiza muce tugenda mwijuru, tuguma kuri ino si. Barakwiba, baragutegera bakakwica, barateza ibintu bibi, bariba ubutunzi bw'igihugu, tukabura uburyo tubaho. Nibona turimwo nuno munsi tuko turagenderamwo, umukuru w'igihugu yabivuze ko abantu basahura, abantu bivye bagize gute, amafaranga atayo, ibibazo vyinshi bica bifatanya. Urumva tukabura ibintu byose mu gihugu, abantu nyene bakagira ivyago, nyene tukaba mu vyago, kubera yuko abantu batariko barumvira ijwi ry'Imana ribahanura kugenda uko Imana ibishatse. Iryo jwi hariho ico risiga inyuma, kiraba ubuzima bw'umuntu, kuko hariho abashobora kuvuga bati ijwi ry'ubuhanuzi ibyo ni bya bindi by'abantu b'abakristo bamwe bita ngo n'abanyempemu canke bamwe bashitse cyane bagomba gushika kure. Hariho ico risigaza, rifata igice kimwe canke rifata ibice byose bigize ubuzima bw'umuntu? Nta na kimwe gisigara, bifata ubuzima bwose bw'umuntu. Ngira ngo nabivuze mu ntango, usomye n'izi jambo ry'Imana kuva mu itanguro gushika ku byahishuriwe Yohana, hari urutonde rwiza uko Imana yagihishura umugambi wayo ku mwana w'umuntu, aho tubona abahanuzi bamwe
baza bagahanura hamakagira n'igihe haza abahanuzi nyene bitwa abahanuzi bagenda bakorana n'abami nabivuze bakorana n'abaherezi ivyo bigahera Kristo akaza hanyuma Kristo amaze kuza urumva ni impinduka nini niko guhishurwa kw'Imana Kristo Emmanuel Imana iri kumwe natwe Imana ikabana natwe ku munsi wa Pentekote Kristo amaze kuduga intumwa zisigaye zitazi yo ziriko ziraja zitazi biza gukurikira ko Yesu yagiye kandi bamubonye aduga muga yabahaye isezerano ati nzobasiga mwenyene nk'impfuvyi ndi kumwe namwe gushika ibihe byose mwemu yarakururuka hanyuma abantu barabanyabwoba biyugaranye bagasokoroka bagatangura kuvuga ubutumwa hamishengero rikavuka rigakura tukabona Paulo agenda yigisha yarabigarutse ko aravuga ibijanye n'ingabire za mwemu yera iryo jwi iyo ngabire y'ubuhanuzi yaragarutse iza mbere muri inkuru zituma ishengero rihagarara rero bisigura yuko Imana ntifata ngo n'ubwenge n'umubiri gusa niki umuntu Imana imufata nk'ikintu kimwe kubera yuko hagize igisigara inyuma gica gifatana n'ikindi rero iyo umuntu agororokeye Imana akagenda yumva ico Imana kiramubwira ibimugize byose birafatwa kandi bigahindukira rimwe umuntu akaba umuntu akwiye umuntu akaba umuntu akwije kubera yuko ari karagororokera Imana kubera karagenda mu bugombe bw'Imana rero sinovuga ngo hari gisigara inyuma oya bifata umuntu wese kuko uravye buryo Imana ikora buryo mwe mu Imana akorana n'abantu n'uburyo dukoresha iyi Imana iri muri wowe ikiragukoresha uhinduka impande zose ibintu byose bija ku rutonde bikamera neza haba mu bwenge haba mu nkemu haba ku mubiri ibintu byose birahinduka nico gitumye abantu bakijijwe bakava mu vyaha bahora ari imborerwa bahora bagenda baratembagara mu vyondo n'ibiki batangura kwambara neza bagasa neza no ku mubiri no mu vyiyumviro no mu mvugo abantu bose bagahinduka mbere na caki bano twayiko turavuga aho abantu begereye hagahinduka hakamera neza nimba ari umuntu yahora aratera urwama buza abantu gusinzira kubera atashe yaborewe canka shikagwana canka shikagira ikiniki uwo muntu yahindutse agahura n'Imana ikamuhindura hanyuma ijwi ry'Imana rikamurongora no kuvuga ubuzima bwe bwose buca buhinduka kandi kibano kirafatwa kigahinduka abana nimba batahora baronka uburyo bashobora kwiga ntasubira gusesagura amahera arabarira amashuri akabambika urumvuza gusanga ubuzima muri rusangi bwose bwahindutse rero umuntu yumva ijwi ry'Imana canke ry'ubuhanuzi bituma mu bugingo bwiwe ibintu byose bihinduka utaryumviye nabivuze nizangorane tugumamwo kandi ugiye indani ukaraba gituma abantu bamwe dufise ibibazo n'ingorane burya nico kw'iryo jwi turaryumva mugabo mbega turaryumvira kubaryumvira ibintu birahinduka naho boza ngahabo bishingira intahe muga kubataryumvira hari ibintu byinshi biguma bigorana bovuga ibibagora kandi bamwe bahora babivuga mpora numva ibiganira abantu bavuga kavuga ati je kubera ibi nibi ugaca wumva nuri karamufasha aramubwira ati ibi bintu utarekuye nta gishoboka kandi Imana irikira kubwira birekure umvira hama bihinduke ahinduye azogaruka avuga ibindi bishasha kubera ko ubuzima bwose buca bihinduka kuva turiko turumva ko mwagiye mubivuga iri jwi ry'ubuhanuzi turumva ko n'inkenegwa hari ijambo ry'Imana rivuga ati iyo baba abanyabwenge bo kwiyumviriye ibi bakibaza iby'iherezo ryabo dufatiye ku byo tumaze kumva ijwi ry'ubuhanuzi rirafise ico ryomara kinini cyane mu buzima bwacu ariko kandi muri kino gihe umuntu aca yumvira ati none ko ndonse ico mfasha ndakironderere he Oscar mwaduhaye uburorero mu ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera ibitabo byinshi birerekana ubuhanuzi canke abahanuzi bagiye babaho baramenyekana umwe wese mu gihe ciwe yaramenyekana mu ihanga rya Isirayeli akamenyekana ko ari umuhanuzi avugishwa n'Imana kandi byavuze bikagira ico byubatse mu gihugu mu gihe cacu ijwi ry'ubuhanuzi tworironderera he ko tudafise umenyekana tuje kubaza nkuru tuje gusibuza nkuko bahora bigira Abisirayeli tworironderera ijwi ry'ubuhanuzi usomye neza isezerano rishasha ukaraba ubuhanuzi ni ingabire imwe mu ngabire za mwemu yera mwemu yera atanga kuvuga rero abakristo uno munsi tugendeshwa na mwemu yera kuvuga dufise ingabire za mwemu yera harimo niyo y'ubuhanuzi bisigura ko uwari wese arashobora gutanga ubuhanuzi mugabo ico dukwiye kumenya nuko Imana ikoresha umuntu bivanye n'intumbero ifise ibisi ibintu twe tuja gukora uko tuvyifuza ibisi ibintu umuntu akoreshwa na kamere kiwe canke ku nyungu ziwe niki ni ibintu Imana ikoresha mu muntu bivanye n'icishaka rero abakristo bizera Imana bemera Imana
ku vy'ukuri bategezwa ko barimwo abantu bahanura batanga ubuhanuzi, kandi barimwo ndabizi, barimwo, kandi uwari we wese ku mwanya runaka Imana ibishatse arashobora gutanga ubwo buhanuzi. Rero igikenewe nuko tugenda twubaha Imana, tukagendera mu nzira z'Imana, hanyuma tukumviriza icyo Imana itubwira. Uno munsi ntivyomera kumwe kwa ba Yesaya na ba Ezekiel na ba Daniel na ba Maraki n'abandi, mugabo uko biri kose Imana muri twebwe, mpemu yari muri twebwe aravugana natwe, niko Paulo yanabivuze ati mpemu w'Imana avugana na mpemu yacu mu kwemeza ko turi abana b'Imana. Rero turafise ico gikorwa cyo kumvira no kumviriza icyo Imana itubwira, hanyuma nimba bishize kavuga ko tuvuga ikigomba ko tubwira abantu canke umuntu tukabikora. Mugi ingorane tuza kwisanga no munsi nuko akenshi tuba dutwawe n'ibindi bintu byinshi, ugasanga umwanya wo kumviriza c'Imana iri kiratubwira n'ikigomba ko tubwira abantu ntitushira imbere cyane. Mugabo abafata umwanya bakumviriza ic'Imana ibabwira n'ic'Imana ivuga, ku vy'ukuri Imana irakora kandi iravugisha abantu, kandi ikavuga si n'ivyo ku bantu gusa n'igihugu. No guha akarorero 2002 je nari mfise umwana nigisha umuziki mu rusengero i Nairobi. Umwana twaragendana kenshi kuva kiri muto, hanyuma nkamukurikirana n'abavyeyi bari babizi, nije namuherekeza muhira avuye ku rusengero mw'ijoro. Umunsi umwe araza arambwira ati Kenya bariko bitegurira amatora 2002, araza arambwira ati jewe Imana yambwiye ko umuperezida mushasha wa Kenya yitwa William Ruto, aho ari mu 2002. Ati je navyumvise kandi Imana yabimbwiye. Ndaraba umwana ndamwihweza, ndaraba aho turi ibiriko biraba, mu mutima ndumva ko simparira ko Imana yavuganye nawe ngako kijanye n'umwanya n'igihe, ndumva ko atari byo. Mwana ndamubwira nti nivyo Imana mwavuga ishaka yakuvugishije. Mugabo uwo William Ruto sinari bwanamwumveje nta n'uwo narinzi, sinibaza ko ashobora kuba umukuru w'igihugu ca Kenya mu 2002. Hari abandi bahari, nta muntu ashobora kwaduka wigashaba gutyo. Ntivyo ukunda ko politiki irafise ubugipangwa. Nariko niwabona atabaye we ntuzucika intege, ntuzucoheba Imana, uzoba gusa utatawe neza ico Imana yavuze. Uwo mwana agumaho akura kundi ibikorwa vy'Imana. Uko yagiye akura niko kuvyukuri iyo ngabire yo kwerekwa no kuvuga no kuvuga ibintu yagumye zirakura, agira mahigwa impande y'abapastori bashobora kumufasha, arakura araduga. Ico gihe afise imyaka ingahe? Ico gihe yari umwana yiga muri sogonderi, agitangura sogonderi nyene urumva mutoyi, ngirango imyaka nka 10 n'ingahe. Hanyuma arakura abandanya akora ibikorwa vy'Imana kundi Imana, gushika naho nyene akura arubaka n'ugwiwe. Ubu yatanguje ministeri, afise ishengero yatanguje bene umudamu wiwe n'abapastori, kandi ku vy'ukuri yahita ko ari ministeri prophétique. Muri 2020 nashoboye kujayo baserebura umwaka wa mbere, ndabona ko ari ibintu bimeze neza, kuko nagumye ndamubwira nti gihe cyose uzogomba gutanguza ishengero ntuzugende wenyene, uzurungikwe n'ishengero ryakureze. Kandi niko babikoze, baramuherekeza baramukurikirana nageze kwageza aragenda. Mwese murazi utwari igihugu ca Kenya no musi yitwa William Ruto, kandi ni wa wundi nyene. Ico gihe rero iyo myaka bivuze niho umugambwe ari ku butegetsi wagira inama i kongre, hamanza numva iryo zina riraje. Sanga yari umujene yatwara ugwaruka rw'umugambwe ari ku butegetsi muri kaminuza. Mugubace bamushira muri komite nationale mu mpinduka zariko ziraba, atangura kuduga rero bukebuka kina za politika, arabicegera c'umukuru w'igihugu. Mu nyuma no musi ni watwara igihugu ca Kenya. Musi bamutora naciye ndamwandikira, abonye message acambwira ati ndazi ibyo ugomba kumbwira. Ati ndazi ibyo ugomba umbwira. Canambwira nti cyo shimira Imana nuko kijya gihe Imana ariko itangura kujana nawe, kandi uno musi ivyo nyene nivyo urimwo nicemeza yuko kijya Imana yavuze kiriya gihe carico. Mugabo ikibazo kiri ku mwanya. Rero hari abantu Imana ikoresha mu buryo bwo gutanga ubuhanuzi, mugabo bagaca bagomba kubishingira umwanya, bagaca bagomba kwikoresha bo nyene no kuja inyuma canke ibirenge vy'Imana yavuze. No babwira nti Imana ikubwiye ikintu kivuga uko nyene yakivuze, ntagire uco wongerako. Utasobanukiwe vuga ko utasobanukiwe, biherere ngaho nyene.
mbwa ntucurondera kuzuza no kubaka. Abandi nabo gasanga baciye bagomba kubaka izina impande nyene kugira ngo basubire muri vya bindi by'isezerano rya kera, babe ba Isana ba Ezekiel barurangiranwa. Mugabo ubusiko bikwiye kumera. Iyo ni ingabire Imana yahaye ishengero iza kugira ngo ifashe gukuza ishengero umubiri wa Kristo n'igihugu ishengero riba ririmo. Gufatiye ku byo mumaze kuvuga, isano twubiha no munsi hagati y'amahoro asasagaye no kugira ijwi ry'ubuhanuzi ariko no kuryumvira, tworifata gute muri iki gihe? Isano nibaza ko nigeze kugicako, ijwi ry'ubuhanuzi riza kudufasha kuja ku murongo Imana ishaka ko tubako, rikatwemeza gutahura ibiri imbere yacu, tukabaho tudahushahusha. Umuntu akabazi neza ati ndiko ngenda nja ahantu ho. Ivyo rero biri mu bintu bikomeye gose kugira ngo umuntu areke guhungabana, umuntu agacagira amahoro. Amahoro kenshi turayavuga, mugiye bibiri kiravuga amahoro ico bita shalom, na mahoro arengeye ku gihugu kiba gitekanye, na mahoro arengeye ko mfise amahera menshi mu mufuko, na mahoro arengeye yuko mba nkomeye ntagwaye, na mahoro ashobora kuza n'igihe banshira ubanza bwo gupfa bagomba banyice, bakaza mu ntanguye kuririmba nezerewe nshima, n'igihe byose byanse mugabo nkumva mu mutima mfise amahoro. Ivyo rero ntibishoboka mu gihe utari kumwe n'Imana, mu gihe utari mu murongo Imana igomba kubamwe. Rero iryo jwi ry'ubuhanuzi riza kudufasha kimwe kugira ngo dutahure neza ico Imana idushaka ko. Umuntu Imana itumye canke yishuriye canke ibwiye ati genda ubwire naka iki niki akireke, uwo muntu akabikora, ubwo nyene agira amahoro. Yavyanse urumva nabivuze ni bya bindi bica biza gukurikira, kuko Imana ntibesha, iteza guhana icaha, iteza guhana ibyo bintu byose umuntu arakora bitari byo. Rero nofata yuko mu gihe abantu bumviye ijwi ry'ubuhanuzi hanyuma bagashira mu ngiro ico ribasaba, bibaha amahoro yo mu mutima, ya mahoro y'ukuri aca yafekta nabo babana bose, aca agenda agahindura ubuzima bw'abantu bose, aca agenda agatuma n'ikibano kimererwa neza, kubera ko ayo mahoro ategeza kududubiza mu gihe avuye ku mutima. So kwiyumanganya mugabo ni ca kintu umuntu araba akavuga ati mbega ujya ko tubona umenga guma nezerewe n'ibiki, mbega ujya ko atari karagira ubwoba kandi twese umengo dufise ubwoba. Dufise inkuru nyinshi z'abantu b'Imana bagiye baba muri ivyo bihe, aho umuntu umwe bakunda kuvuga cane bari mu ubwato bukagira isanganya, hanyuma we wakavuga ati jewe simpunga, kandi yari afise akantu atoya kabaho ashobora guca hungirako, avuga atabongira ndagakoresha nza kubwira ubutumwa abantu bariko baratwagwa. Akaca agenda ku muntu amubwira ati Yesu aragukunda, ni wihane ndagusengera iki nika, kagenda gushika haruha nawe nyene hava aratwagwa. Uravyumva? Ubwato bwatwawe, twese ico dukora turondera kwiruka tugenda. Mugabo we wavuga ati je ndi kuri mission, naho nogomba ngapfa mugambwiye ubutumwa abantu batatu. Ayo mahoro nta wundi yatanga atari Imana, so ubuzima busanzwe. Rero iyo umuntu kuvyukuri yumviye iryo jwi ry'Imana rije kumuhanura kuja ku murongo, rije kumuha ivyizigiro, rije kwemeza bimwe ijambo ry'Imana ritubwira vy'ukuri, muri ico gihe ategeza kugira amahoro. Muri ico gihe n'abamwegereye n'abo bibana bategeza kugira amahoro. Turakengurukiye Gina Sasagare hamwe n'umutumire wacu Oskendo Warugira kuri kino kiganiro ciza badushikirije. Mu kiganiro kizokurikira bazotubwira ikibazo cy'ubuhanuzi mu ishengero. Rero ndasema nakiza mwari kumwe ndabasezeye. Ufise ikibazo cyo winganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp. Urashobora kudusanga naho dukorera n'imirohero ya mbere ibarura gitiro Gerard inimero 27. Mugire ibe vyiza, Imana ibane namwe. Niwe mwami w'amahoro, niwe ahora rumizigirwa. Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi
kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikebanuye naho ubutaha.